turaca tugushimira n'ubundi kuri wowe uca ukurikira amakuru yacu tuca kurondera uko buciye nuko bwije, wowe uraca urayashikira ukabona amakuru yacu ni meza, uraca ubyonda sabone ugabyonda kunzogera kugira ngo amakuru yacu turaca tukugezaho araca kugeraho nta vumbi. N'ubundi turaca tukugezaho amakuru agiye atandukanye, yaba acicikana ku mbuga nkoranyambaga, zaba izandikirwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'izandikirwa mu mpuzamakungu agiye atandukanye. Reka n'ubundi tugaruke ku nkuru zimwe n'imwe zigiye zitandukanye, cyane cyane kuri perezida wacu w'u Burundi ndetse n'igisirikare cyacu cy'u Burundi, ndetse n'izagiye zicicikana ku gisirikare cya M23 cyangwa igisirikare cya M23 ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. N'icyo usabwa no gucyonda sabone ugacyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca tugushikira azazi akushikira nta vumbi. Reka n'ubundi tuze duce tubanyurira mu ncamake, aya makuru yacu araca yibandaho, ubundi turace tuyabaramburira ku buryo burambuye. Turaca turababwira ko umuperezida wacu w'u Burundi Evariste Ndayishimiye araca amerewe nabi mu gihugu ca Amerika. Ni nyuma yaho aca avuga ijambo agaca agira isereri agaca yikubita hasi. Ese iyo sereri araca ayiterwa n'iki? Ese ubundi araca ajanwa hehe? Ibyo nabyo turaca turakuronderera muri aya makuru agiye atandukanye. Wowe icyo usabwa nuko ca urakomeza kudukurikirana. Sibyo gusa kandi turaca turabarondera n'andi makuru avuga ko igisirikare ca M23 cyangwa igisirikare ca M23 kiraca kigamba yuko ngo kiraca cifata ubundi buce bugiye butandukanye. Ni nyuma yaho kiraca kigarura umugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu noneho bikomeje kuvugwa yuko ngo gishobora kuba kiraca kiratera umugwa mukuru wa Kongo Kinshasa, ari wo mugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese ibyo ngibyo biratangira gute? Byatangajwe nande? Ibyo nabyo turaca turabigushikira mu makuru yacu arambuye. Ariko nako Felix Antoine Tshisekedi aca avuga ko ngo araca avugana n'Uburusiya buraca buramuha intwaro nyinshi zo guca ziratera u Rwanda. Mbese ibyo ngibyo yabivuze byari ibyo nabyo turaca turabigushikira mu makuru yacu arambuye. Wowe icyo usabwa ni ugucyonda sabone. Nimba ubona amakuru yacu akuryoheye uraca urabyonda sabone ugabyonda kunzogera kugira ngo amakuru turaca turagushikira azazi aca kugeraho nta vumbi. Nkuko n'ubundi twaciye turabibarondera mu makuru y'incamake, n'ubundi reka turaciye turakugeraho aya makuru agiye arambuye. Twagiye turaca turababwira yuko ngo perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye araca ahura n'ingorane nyinshi muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yaraca agiye kuvuganira igihugu cyacu cy'u Burundi. Araca agirana n'amasezerano mu bikorwa bigiye bitandukanye byatuma igihugu cyacu cy'u Burundi kiraca kitera imbere. Ariko Evariste Ndayishimiye byaciye biraca bimubaho byo ni agahomeramunwa, kuko araca ahura n'insazane nyinshi. Izo zazani yaciye ahura nazo ubwo yararimo avuga ijambo rikomeye mu gihugu ca Amerika. Yaciye agira isereri araca yikubita hasi. Abashinzwe kumurinda baraca bamufata bamujana mu bitaro bikuru bya Amerika, baraca bamuha ubuvuzi butandukanye vuba na bwangu byihuse. Iki cyatumye ngo aca yikubita hasi, ngo ubundi ngo byatewe no kuba yarabuze amaraso menshi mu mubiri wiwe, agaca agira isereri nyine araca yikubita hasi. Amakuru menshi yaraciye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, araca avuga ko ngo yaba yapfuye. Ariko amakuru ducisha ibiro ntaramakuru by'aba AFP biraca bitangaza yuko ngo atapfuye, ahubwo araca arwariye mu bitaro bikomeye bya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko n'ubundi ibi biro ntaramakuru bya AFP biraca birabitangaza. Evariste Ndayishimiye araca amerewe nabi cyane, ariko abavuzi barimo kuca bamushikira banaco bamuhumuriza bakamubwira ko araca amererwa neza cyane. Amakuru rero acicikana avuga ko Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yapfuye atariyo, ahubwo aca amerewe nabi, ariko ubuvuzi arimo guhabwa buraca bamushikira neza, agaca acira akareba uko yaca agaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Si ibyo gusa kandi tukugezeho n'andi makuru agiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, yaba izandikirwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'igihugu no mu mpuzamakungu agiye atandukanye. Ku gisirikare cya M23 biragaragara ko igisirikare cya M23 kirafise intwaro nyinshi zigiye zitandukanye zica zironderwa n'ibihugu bigiye bitandukanye bitaramenyekana, ariko bakaca bashinja u Rwanda yuko u Rwanda ari rwo ruraca rushyigikira igisirikare cya M23 guca kirwanya igisirikare cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi bikakomeza kugenda biratangazwa. Mbese ibingibi byo biraca bishikira gute? Ibyo ngibyo nabyo turaca turabigukurikiranira uko bukeye n'uko bwije. Gusa umugwi wa M23 uraca uvuga ko ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiraca kidafite ubushobozi bwo kurwanya umugwi wa M23, ngo kuko umugwi wa M23 nk'uko umuvugizi wa M23 araca abirondera, araca avuga ko ngo umugwi wa M23 uraca ufite intwaro nyinshi za karabutaka zitaca zisukirwa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu rero uraca umugwi wa M23 uraca ufite intwaro ziraca zicungwa zicunga ibisasu bya kirimbuzi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigaca biracimira. Mbese ino ntambara iraca ihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umugwi wa M23, ubundi iraca ihushwa gute, iraca irangira gute? Ibyo nabyo turaca turabikurondera uko buceye n'uko bwije. Wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca turagushikira azazi agushikira nta vumbi. Reka n'ubundi turace tubagezaho n'indi nkuru ivuga ko Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo araca atangaza yuko yaganye Uburusiya kugira ngo baraca bumuha intwaro nyinshi za kirimbuzi ngo zice zireba uko zatera u Rwanda, ngo kuko ngo barimo kubona ngo barimo gushinja yuko u Rwanda ari rwo ruraca rushigikira igisirikare cya M23. Ubwo rero araca aja mu Burusiya avuga ko ngo igisirikare cy'Uburusiya kiraca kiramuha intwaro nyinshi zituma arwana n'igihugu cyacu n'igihugu cy'u Burundi cy'u Rwanda, arico gihugu c'abaturanyi. Mbese ibingibi baraca bamuha ibyo bisasu ngo byo kurwanya igihugu cy'u Rwanda, igihugu c'abaturanyi cy'u Rwanda. Ese ibi biraca biragerwaho? Ibyo nabyo turaca turarondera uko bukeye n'uko bwije. Icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turagushikira azaze aca gushikira nta vumbi. Kuri wowe rero reka turace turajya ku mavi turasengere perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi arace ava mu bitaro ari amahoro, arace agaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi ari amahoro, ace atuyobora neza, kuko ari we muyobozi uca utuyobora neza mu bandi bayobozi baca barabayeho mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka rero igisirikare cya M23 naco dutegereze amakuru yacu, ndetse n'igisirikare cya FARDC naco turace turabarondera amakuru yacu. Ese perezida Felix Antoine Tshisekedi we ibyo agiyemo byo biraca birahusha gute? Ibyo ngibyo nabyo turaca turabikurikiranira uko bukeye n'uko bwije. Wowe icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikiranira, reka tuze tukugezeho n'andi makuru agiye aca atandukanye.